itariki imwe y'ukwezi kw'indwi k'umwaka uheze gushika mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka turimwo amasosiyete yanditswe ni 6,628 ayo n'amasosiyete yanditswe muri uwo mwaka hanyuma hakaba biyemeje ko bazotanga ubuzi burenga 31,000 kubera ko mu kiringo nk'icyo cy'umwaka uheze uvuye ku tariki imwe y'ukwezi kw'indwi 2021 ugashika itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu 2022 hari handitswe amasosiyete angana n'ibihumbi 4,978 muca mubona yuko harenze ko hafi amasosiyete ibihumbi 2,000 no kuvuga hafi bice 30% byiyongereye ko ugereranije n'umwaka warenganye. Rero itegeko uko rimeze uno munsi twebwe ntiriduha ubwo burenganzira bwo gufuta iyo sosiyete kuje kwifutisha, tuheza tugaca tumurungika muri Tribunal de Commerce kugira ngo aje kubisabayo abari bo bamufasha icyo gikorwa kuko nibo amategeko aha ubwo burenganzira. Twebwe igikorwa tujeje no kuzandika no kuzikurikirana, uburusho butangwa hisunzwe itegeko Code des investissements. Iyo tegeko nyene rirongera rigategekanya ko uwaronse uburusho abukoresha icyo bwagenewe. Iyo tegeko kandi rirongera rigategekanya n'ibihano udashoboye gukoresha ubwo burusho icyo bwagenewe aronka uhereye kwakwa ubwo rupapuro certificate aba yarahawe no gusubiza mbere n'uburusho aba yararonse mu gihe atabukoresheje icyo bwagenewe. Mu kigo ADB rero nkuko mwagiye murabyumva igihe nariko ndabivuga, hariho igisata kijeje gutanga ubwo burusho, kirafise ivyo kiraba kugira ngo gitanga ubwo burusho, no kuvuga kisunga itegeko, kikaraba umugambi, kikaraba ingene umugambi wizwe. Hanyuma icyo gisata ntigitanga gusa, kirongera kikanakurikirana ku ruhande rumwe ingene bwakoreshejwe imbere yo gushobora kubandanya umugwizatunga cyangwa umunyamitahe aronka ubukurikira. Hariho n'ikindi gisata kandi kijeje coco gukurikirana ingene uburusho bwakoresheje gusa atakindi kijeje, ni naco gitanga rujya rupapuro navuze rw'imfata kibanza bahabwa gwerekana yuko ivyo bari baremeye ari byo bariko barakora. Iyo bishitse uwari yarahawe ubwo burusho abo muri ico gisata bagasanga nti yakoze ibyo yari yaremeye gukora, ubwo rupapuro rw'imfata kibanza rumara amezi 3 ntaheza ngo aruronke. Adasuye kururonka muca mwumva ibikurikira nuko uburusho bukurikira icyambere ntasubira kuburonka kuko haba muri cya gisata gitanga uburusho nababwiye, haba mu kigo be ubwo rupapuro bararaba ko yaruronse kugira ngo asubire kuronka uburusho bukurikira. Nibijanye n'ubuzi buba bwemewe nico kimwe, no kuvuga yuko bariko bararaba ivyakozwe n'uwo munyamitahe n'ubuzi yaremeye ko azotanga baraburaba, bakaraba abakozi ko bahari koko muri iryo shirahamwe, bagasaba mbere n'amafishi badekararira ko ikori umukozi, bakaraba yuko mbere atangirwa na cotisation muri INSS. Ibyo byose iyo bikorwa hari impapuro muri iryo shirahamwe riba ryerekana ko bikorwa, abo bajeje kuraba ko ubwo burusho bwakoreshejwe neza, ko ivyemewe ari byo biriko birakogwa, barabiraba bagaheza bakadusaba ko tumuha rwa rupapuro rwemeza ko yubahirije ivyo yari yaremeye. Iyo ataruronse, iyo atabikoze icyambere ubwo burusho burahagarara, amategeko akurikizwa nko nabibabwiye. Intambamye ntizishobora kubura aha twobabwira ko nk'igihe hatangura rujya rubuga bwo kwandikisha amasosiyete
cyarabaye ikibazo gikomeye kuko twebwe twari twiyumvira yuko abandikisha amasosiyete bazoca baja kuri rujya rubuga bakaza bariyandikisha batarinze kuza mu kigo ADB mugabo ibyo twaciye tubona urubuga rugitangura siko byagenze nuko abandikisha amasosiyete baciye bashaka kuguma baza kugira ngo abakozi bo muri ADB babibakorere. Iyo ntambamye yarabayeho kandi ntiyari yoroshe kuko baza ku bwinshi kubera imvo zitandukanye mu kigo ADB tutateguye ko bazoguma baza. Izindi ntambamye usanga ari zijyanye n'uburyo bwo gukora ibyo bikorwa kuko murumva ko hariho ibikorwa dusabwa tutari tuzi ko tuzobisabwa cyane cyane bivanye n'ubwinshi bwavyo. Murumva ko hacakenerwa icyambere abakozi benshi kandi abo bakozi usanzwe utabafise n'ibikoresho byinshi mbere n'uburyo bwinshi busumba ubwo ikigo kiba gisanzwe gifise. Turabandanya rero kugerageza gukoresha uburyo dufise abakozi dufise aha mbere no babwira ko mu kigo ADB kugira ngo ibyo bibazo bishobore kugabanuka nuko abakozi bakora muri iyo gishe unique bategekanijwe bakora no mu ijoro bagakora mbere no kuwa gatandatu no kuw'Imana kugira ngo bashobore kugabanya ibitigiri by'abiyandikishije. Harabayeho rero ukutanyarutsa icyo gikorwa nkuko byari bisanzwe biri mbega none amashira hamwe agize ingorane yo muyafashe iki ku kivi. Turaheza mu bikorwa dusanzwe dukora mu mashira hamwe twavuze ko tugira ingendo dufise n'ibisata bitandukanye bigira ingendo muri ayo mashira hamwe aho bakorera kugira ngo barabe ingene bariko barakora barabe n'inzitizi bahura nazo. Hariho igihe usanga bafise ibibazo by'ubuhinga abakozi bo mu kigo ADB baraheza bakabaha impanuro zijanye n'ubuhinga zingene bo byifatamwo ari bijanye no guharura ingene bariko barakora kugira ngo bamenye ko bahomba canke bunguka ari bijanye no kwitunganya ari bijanye no kuronka ingurane ari bijanye no kurondera isoko z'ivyo bakora z'ivyo bahingura. Ibi byose turaheza tukabaha impanuro zijanye n'ubuhinga zingene bo byifatamwo mbere sibyo gusa hari naho dutunganya ibikorwa byo gufasha ababa bari ku kivi kuronka isoko z'ivyo basanzwe bariko barakora dufashanyije n'abasanzwe bafasha Burundi. Hariho n'ibikorwa byo gushigikira ababa bariko barashinga amashira hamwe mu kubaronsa ubuhinga mu kubaronsa ubumenyi no mu kubaronsa ibikoresho baba bakeneye. Ibyo byose mu kigo ADB muyaga nkuba musanzwe muzi ko ari karahara mu ruganda ntibacura iyo utabonetse n'abandi bari mu bindi bisata ibikorwa byabo ntibikunda. Cyo ni kimwe mu bisata duhamagarira abanyamitahe gushiramo imitahe yabo. Hariho igisata kijyanye n'ubutari n'agataka cyo gisata naco nyene turahamagarira abanyamitahe kugihurumbira bagashiramo imitahe yabo. Hariho igisata kijyanye n'uburimye n'ubworozi no guhingura ibivuye mu burimye n'ubworozi cyo naco turahamagarira abanyamitahe kugishiramo imitahe. Ibijyanye n'ingenzi ibijyanye n'amahoteli icyo gisata naco nyene kiri mu byo dusaba abanyamitahe guhurumbira tudasize inyuma rero n'igisata kijyanye n'amahinguriro. Icyo gisata naco nyene turahamagarira abanyamitahe kugishiramo imitahe yabo tudasize inyuma mbere n'ibisata bitandukanye bitanga amaserivisi.